Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi ba PITV ndabahaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kurabira hamwe igisata c'ingenzi uko cifashe mu Burundi. Igisata c'ingenzi ni kimwe mu bisata nkoramutima ku gihugu kigafasha guteza imbere ubutunzi bw'igihugu biciye mu kwironderera ubuzi, kumenyekanisha ibidandazwa, guteza imbere umuco n'akaranga hamwe no kumenyekanisha ubutunzi kama bw'igihugu. Igisata c'ingenzi gitanga inzira itaziguye canke iziguye kwiterambere ry'ubutunzi reka n'ubutunzi bw'igihugu muri rusangi. Uburundi bufise ibibanza bitandukanye by'iratiro bibereye ijisho haba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ku mugwa mukuru wa politike Gitega, reka no hino mu gihugu hagati. Naho biruko hari byinshi bikwiye gukorwa kugira ico gisata kibashe gutera imbere ku rwego mpuzamakungu. None intambamyi nizihe hokogwa iki kugira ico gisata gitera imbere, mbega ibihari birakwiye vyobungwabungwa gute? Ngibi mu byo tugiye kuganirira hamwe. Umutumire wacu ni Alexander Kubwayo, yize ibijanye n'igisata c'ingenzi, akaba asanzwe ari n'umuyobozi mukuru aserukira imbere y'amategeko imboneshakure Peace International TV itanga ibiganiro byayo biciye ku murongo wa internet YouTube. Iki kiganiro mwagitegura kandi mwakigezwaho na Moyize Ndayiragije alias Moses Angelo. Reka rero tumuhe ikaze umuyobozi wacu. Mwaramutse? Amahoro cyane. Ego, ikaze muri PITV. Murakoze cyane. Ego, nkuko mwamaze kubyumva tugiye kuganirira hamwe ikibazo kijanye n'igisata c'ingenzi hano mu Burundi. Mbega igisata c'ingenzi uyu munsi kigeze he, ku ntambwe ingana gute ugiranije no muri kahise? Murakoze kwanza kuma ijambo hano muri PITV. Ntangure ndabaramutse abo bose bariko baradukurikirana muri kano kanya. Novuga yuko uyu munsi tugiye kuganira ku gisata c'ingenzi muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, eka mbere no mu bihugu bindi duhanye imbibe. Rero nkuko mumbaje ikibazo ati ikibazo gisata c'ingenzi kigeze he mu gihugu cyacu cy'u Burundi twiranije no muri kahise, twavuga yuko ubu hariho intambwe imaze gutegwa. Ego. Mu Burundi hariho ibibanza byinshi by'iratiro, mbega mu twibutsa muri make byo bingana gute canke nibihe ibiza imbere kwisonga? Ngo tutarashika hiyo tumanze dutahure kwanza ico bita ingenzi cyarico, kuko kenshi tuvuze tourisme twumva umunezero gusa. Harabazi yuko tourisme ari abantu bajya baje bava mu bihugu bitandukanye baje mu gihugu baje kunezerwa gusa. Tutarashika hiyo tumanze dutahure kwanza ijambo tourisme icyarico. Ari ingenzi ziri mu buryo bwinshi. Hariho ingenzi ziba zije kwivuza, nico ni gisata cy'ubukerarugendo. Hariho ibice bita abaje kwivuza mu gifaransa tuvuga yuko so medico. Hariho icyo bita sport, imyimenyerezo, gukina umupira, kijyana igisata c'ingenzi. Hariho igisata cha loisir nkuko benshi ari byo baza kwinezereza baje mu vacances. Hariho igisata cha pèlerinage, nico ni gisata c'ingenzi. Bajya bagenda kuvuga ati dufate nk'abayisilamu baragenda Imaka, abakristo bakagenda Israel, abakatolika bakagenda i Rome. Uko nico ni gisata c'ingenzi. Rero tuvuze igisata c'ingenzi si umunezero gusa, si haye bijye banza vyiratiyo mwumva gusa, oya nivyo byose bizatuma igihugu kigendegwa mu nzira zitandukanye no kubaka isoko. Hari isoko rusange dufite nko muri Uganda, turazi ko muri East Africa abantu benshi bagenda kurangura muri Uganda, kijya n'igisata c'ingenzi. Urumva rero ivyo byose byiza ati igihugu cyateguye ahantu abantu bashobora kuza baje mu bintu kanaka, abo ni izo n'ingenzi. Rero tuvuze igisata c'ingenzi tuvuga umunezero gusa, ahubwo tuvuga ico kintu cyose abantu boza bagana baje kurondera muri ico gihugu. Rero tuce tuvuga ati mu Burundi ari bibanza vy'iratiro vyinshi bingana gute, biza kusanga nibingahe? Benshi ivyo usanga bazi ni bike cyane, ni bike cyane kuri bijya tuzi, kuko nta ntara n'imwe muri iki gihugu idafise igisata umuntu yovuga ati agende kwinezereza mu bijanye na loisir. Irahari. Rero ivyo bazi benshi usanga ari nko kuri plage, Ruzizi, kuri tufate nk'Igitega ku Ngoma, hajya benshi bahora bita kuri Tambourine. Fate nukuva nibibanza byinshi, Lac d'Ozoazon mu Kirundo, urumva Ruvubu, aho hari gwegura hajya muri Kibira, hajya hose n'amantuze n'ama place
ajanye n'ingenzi zogenda zogenda zoshika kugira ziratira ijisho. Ego cyane wavuze yuko igisata c'ingenzi kigabuye mu bisata bitandukanye, hari abaza baje kwinezereza, abaje kwivuza, abaje mu bya sport. Mbega mu Burundi urabona yuko ivyo abantu benshi bahurumbira ni ibihe muri ivyo wavuze? Mu gihugu cyacu cy'u Burundi igisata gihurumbirwa cyane sino kivuga cyane ndavye ukungene baza ingenzi. Kenshi usanga ingenzi ziza nko kintu cya loisir. Rero mu bindi bisata nk'ukwivuza turafise dushimire kwanza nk'uwazanye Kira Hospital. Kira irakira abakongomani benshi kandi babaje bazanye amadevize, bivuza amadevize. Rero kenshi twebwe twakira abantu baje kwinezereza cyangwa baje mu vacances bavuye hanze, abarundi bagenzi bacu. Ikindi gisata naco kikunze kuba kiboneka yuko ni cingenzi ariko babaje mu bintu bitandukanye, ni ibintu by'amanama. Rero na leta irategura amanama kenshi, abo nico gisata twavuga yuko uravye benshi baza mugabo ikintu cyo kwinezereza cyangwa kwivuza cyangwa ikintu umupira cyangwa kugira ubudandaji cyangwa kenshi vraiment baza. Ego uravuze yuko leta irakira amanama, mbega mu nyubako bafise urabona zigeze ku rugero rungana gute uravye mu bindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko? Oya kabisa, ku kibazo cy'inyubako hano i Burundi ziracagoranye cyane. Tudanza karorero ugiye kuraba dufati dufise nk'abantu 500 twakira, ujya ni hoteli nke muri iki gihugu sinzi nizoba zihari ntizorenga zibiri zoshobora kwakira abantu 500. Zifise sare nziza zigeze ku rwego rushimishije, abadiplomate cyangwa abantu bakomakomeye. Rero mu bintu bijanye n'inyubako, uburaro cyangwa aho bakira amanama, ni afite abafise amafaranga nibarashira imitahe cyane gose muri ico gisata ku buryo bubaka ikintu kizima. Vuga ati naho abantu uza bari 2,000-2,300 turashobora kubakira. Umva kandi leta twesaba yuko amahoteli bariko baroka muri iki gihe boza barabakurikirana kugira bubaka amahoteli agezwe ku rwego nk'abandi bariko gira ico cyose, kuko bavuze ingenzi ikeneye yambije muri hoteli, ivyo vyose vyifuzwa aho hantu biba bihari. Umva cyangwa leta nanumvise yuko dushimye kwanza umukuru w'igihugu ariko arakora inyubako izohora yakira amanama. Nk'ijya nyubako twizere yuko izofise parking ikwiye, kuko na parking ni kibazo mu mazu menshi akorerwa mu manama hano mu gihugu cyacu. Usanga nk'imodoka ziburaho ziparikinga cyangwa iki. Urana nk'inama iheze twakiriye, urabona ko president avuze ati reka tuyakire ku Kirimba. Hagera afise siguro kandi tunabimukengurukira cyane kubera yaraduhesheje iteka. Ego tugarutse ku bibanza rero by'iratiro hano mu Burundi, biterera gute mu kwironderera ubuzi kumenyekanisha imico n'akaranga by'igihugu? Ico gisata kirakomeye cyane. Ntagire uzoguhena ngo igihugu irashobora gutera imbere kidafite ingenzi, ntibishoboka. Ahubwo gusa no gutahura izo ngenzi kategori zirimo umuce. No kuvuga leta irashobora kuvuga ati tuguma twaka isoko rusange, isoko izohurirwamo n'abantu bayase bose. Aho urumva batanga akazi kenshi abakugwaruka igihugu, nkama ijya soko bubatse barazanamo ibintu ndangakaranga by'u Burundi, bagashiramwo ibidede ikibijya byose bakavyerekana bariko ivyo mu byo badandaza. Dufate nk'ubu nk'akarorero ugiye nko muri Uganda ugiyeyo turazi yuko hari imfungurwa ikunzwe cyane, hari cyitwa amatoki, ibitoke bicumvye bashirako ikaranga, ubu ivyo bitubunyobwa bakashashirako n'isupu y'inyama itetse idafise batasizemo amavuta. Nk'ivyo urumva umuntu wese asitse aravuga ati reka ndabivyo bintu ngene bimeze cyangwa numve yuko bishoboka yuko nanje no bifungura. Nerumva nk'ivyo nivyerekana umuco n'akaranga cyangwa by'abaganda. Ego umva natwe rero turakwiye, uravye nko mu gihugu cyacu usanga nko mu hoteli menshi ugiyeyo ubajije imfungurwa ziranga igihugu cyacu cy'u Burundi ntazo. Umva nk'iryo nikoso. Ugiye muri Kenya hari ico bita kidheri. Kidheri nibiharagi bitekanye n'intete z'ibigori. Izugiye mu hoteli naho bari VIP gute usanga bihari. Bagiye ati imfungurwa zibaranga abanyakenya nizahe ni kidheri. Urumva ngaho ushitse uvuga ati babundi hari zifungwa zimeze uko. Ariko twebwe ngaho usanga twebwe turazi yuko tugiye nka ruguru usanga abantu ari uduharage n'umwumbati cyangwa uduharage n'ibijumbu
mugato muri hoteli bashobora kubiza bageze no mu muji barabihevye ibijumba teye isoni nukwemanga kwanza ico turi ego mu Burundi nta mfungwa nimwe yo kwerekana bavuga ati iyi niyo mu Burundi nyene ni y'abarundi biragoye kubera barabidutanze ntushobora kwerekana igitoke abarundi bazuka ari bagigitoke cyane ariko sivyo impungure nazo impungure usanga ziribwa n'intara nka zibiri cyangwa zitatu ugiye nka Mwaro nka Bururi na Muramvya ndibaza handi hose sinzi niho hantu menga barazikunda cyane kuruta yego mu Burundi rero kandi baravuga yuko ingoma arizo igihugu canke amakungu yose arabira ko akarorero urabona hoho byifashe gute iyo ingenzi zije boho igisata c'ingoma ni gisata ugiye kukiraba by'ukuri abari badutanguriye bari bagerageje kumenyekanisha ingoma kandi by'ukuri tubashimire kandi ni vyiza cyane urabona ko na UNESCO yaratwemereye iki gisata rero icyari gikwiye umva no kugikingira ku buryo atamuntu azavyitira kandi son excellence nyakwigendera nkuru nziza yarabikoze yagiye akingiye ingoma kuko urabona ko bari batangiye kubizanamo ibintu by'ubusani kwambara amakostime benshi umugore ngo avuze ingoma ariko si ku muco uvuga no kuvuga bagiye kuvyonona byose bica bitakara ifoke igihugu gifita ikintu uvuga ati hajya no muziro nibyo vyiza turabona mu manza aho benshi baba bifuza ingoma mbega ku bwawe iyo bifuje ko ingoma ziza kandi biri mu mico n'akaranga by'igihugu ubwo ntitwaba tubiyemye uburenganzira bwabo oya ico ni kindi kibazo gitandukanye n'ibintu by'ingenzi urumva aho ntituzoba tugiye mu bintu by'ingenzi so tugiye mu kindi kibazo cy'igihugu ati rero ivyo bibanza vy'iratiro kenshi ngo leta niyo ihakora akunguko umunyagihugu asanzwe wewe yunguka gute kuvuga ngo leta niyo yunguka gusa kuko muzi sinemburi ngaha aho waciye hose ndibaza wabonye amatara kubarabara canke wabonye ibarabara rikoze neza aho ridakoze neza utumwikomo kuri leta iyo leta nawe ni jewe ni wewe leta ironse n'umwe gihugu abaronse rega none leta iyo baho utabayeho wewe bishoboka rega leta ni jewe leta nuriya wundi rero dutahure neza yuko ibibanza vy'iratiro canke ico kintu cyose kiza gihamagara ingenzi gifise akamaro kanini kumwe n'igihugu ari we wese nimuvuge ngo umwe amafaranga ngo ko ntayabona oya kwera leta cyangwa userukira leta niyo vuga ati tugende turagaburira amafaranga umwe n'igihugu wese tumuhe ntivyoshoboka nta leta nimwe ibikora ivyo nibaza kwisinzira rero ahubwo turaba kungene twokamisha ico gisata rero kugikamisha naho ntituje mu byo kuvuga ngo nakani we yunguka cyangwa abagwiza tunga bifisemo uruhara ugwaruka ruzoronka akazi inzira abantu bose bazoshikirwa baba muri ico gihugu urabona nk'ubu dufate nk'akarorero nk'abagenda Arabie Saoudite nene bagiye hariya leta sitegura amaviza leta hariya ukungena abantu babakira byose ikitutu hashagenda abantu bashika nko ku mwaka ngira nk'ibihumbi nka urumva nene ajya amafaranga nene leta iciye ajya cyangwa yashira mu migambi y'igihugu kugira igihugu gitere imbere abagenda muri Israeli nuko abagenda muri Egypte kura piramide nuko abagenda muri Uganda kurangura nuko ubu abagenda mu Rwanda kuraba ingagi nuko leta icisha afate amafaranga ikayakoresha ahubwo ikindi kintu novuga kugira ngo n'ingenzi zize tugane neza ari ikintu cyamrona mu bisanzo muri tourisme kirazira yuko ingenzi je yakigwa ukutariko turabwiye nko mu mahoteli hari igihe usanga nk'umuntu ahakora mwenga abashavuye mu hoteli ngaho i Burundi ugasanga arashavuye ukamubaza ugasanga ntari kakwishyura afite n'akanyamuneza ego ijya ni defu ifoke umuntu aba ari gukora muri hoteli aba ari clair imico y'ikirundi yuko wumvise hoteli wumva yuko umengo n'ubusambanyi ibyaha bikorerwayo ariko suko amahoteli ni ikintu ngira haze nk'imyaka ibihumbi n'ibihumbi izo nzu z'uraro zibayeho ariko hano i Burundi nto biriko biraza buhoro buhoro abantu batahura akamaro k'amahoteli yego ku bwanyu Burundi bugira nka kangahe mu bijanye n'igisata c'ingenzi muri Afrika y'ubuseruko oya Burundi kabisa ngira turusha Sudani hepfo gusa isigaye byose ahandi hose turi nyuma wavuze intambamyi zimwe zimwe igisata c'ingenzi gihura nazo hano mu Burundi hoba hari izindi intambamyi ni nyinshi gisata c'ingenzi gihura nazo azi nk'akarorero dufate uvuye kuri aeroport urashitse kuri Feruje uje muri ico gihugu ni rya mbere ufise kuri Feruje ubona abana baguma baza
Nisaidie papa. Nisaidie papa. Bijya birateye isoni kandi sinavyiza. Bijya ingenzi nikunda yuko kubera wumvise ingenzi ije mu gihugu hari igituma. Ico gituma rero ntibije guhura n'ibibazo, ibije guhura n'umunezero. Rero nabajya abana bo mwibarabara burya n'intamba mikomeye cyane kuko igihugu gifite abana mwibarabara benshi. Vraiment ingenzi ntizikigana cyane kuko erega umuntu agiye no Moses ni nkuko ugiye muri Uganda uratanga message ku basigaye ati burya muri Uganda ugiye umeze kuno kuno. N'ingenzi rero kujya zije hari gihe zishitse muri ico gihugu zitangura kuri abantu inyifato y'abantu. Ugasanga abantu barijiriwe cyangwa abasegereza ni benshi bijya si byiza. Ego bahora bavuga ngo nta gihugu kibura abasegereza ariko abasegereza bari mu mico itandukanye. Ubanye nk'abana amajana cyangwa abana ibihumbi bari mwibarabara. Aho uciye hose ukazikora hose nima. Bijya vraiment nibeshi iteka igihugu. Gusa dushimire leta yuko twumvise yuko irikira akora umugambi wo guhimiriza kugira bajya abantu batwaye abana mwibarabara cyangwa bagiye mwibarabara bivanye n'ibibazo by'ubuzima boshobora kuvayo. Kuko ntawe ubura ibibazo mugabo tugiye kuraba muri igihugu cy'u Burundi hari n'indi ngeso yadutse kandi kubera imico itera itituka ugasanga umwana aramukamisha amutwe mwibarabara kugira ngo agende kurondera rasyo. Ivyo navyo biratuma ingenzi zitatugana by'ukuri kandi ico kintu nibaze bagifitinisha ico kintu kirakomeye cyane gose. Ego watanguye uvuga imice itandukanye mu gisata c'ingenzi. None nibi ubona byokogwa kugira ngo bitere imbere cyane kandi ubona yuko byogirira akamaro abarundi n'u Burundi nka cyane cyane nko kibazo cya sport. Mu kibazo cya sport Nkurunziza yari yabitangwe nyakwigendera president Nkurunziza. Urabona twakuze twumva stade Prince Rwagasore niyo stade twumva kenshi. Nta yindi stade ngira igihugu cyari gifise na stade Ngomasi ya kera y'Igitega mugabo urabye stade basi bavuga yuko yakira n'inkino mpuzamakungu yari rya stade Intwari y'ubu nayo bahese kwisubiramo bariko barayisanura. Ego urumva bijya ni vyiza cyane mugabo kandi hari abagwani hariho abarundi bamwe tudatahura bagwanije iciyumviro cya son excellence nyakwigendera Nkurunziza bavuga yuko kumbure kubaka ibibuga atacu bimaze gusesagura amatungo ariko hagiye ntibamenye yuko nakijya n'igisata kigenzi kandi gikomeye cyane. None abantu ntibifuza kujya muri Europe. None uvuze ubwongereza bumva iki? Ugira hari kindi bumva umupira Premier League. Uvuze ubufaransa umupira. Urumva rero ikintu cyo urabona tufata nk'akarorero nk'ubu turafise Tanganyika ngaho. Harashobora kuzaguza tunga babiri cyangwa umwe akavuga ati je ngira nkore baton de luxe. Urumva? Baton de luxe ifise 5 étoiles. Urumva? Iyo gutembereza ingenzi kuva ngaha ibujumbura gushika mu Rumonge bagenda bararaba ivyiza bamwe bagenda bararoba abandi bagenda bagirana ico ni gisata ene ngaho nuzo kwinza amafaranga leta izo haronkera no muguza tunga zo invest zo haronkera dufite nk'akaronko mu Rwanda hajya mu Rwanda kenshi abarundi barakunda gutanga akarorero k'ibindi bihugu. None u Rwanda ugira ngo hari ico rurushije u Burundi ntaco ugiye kuraba u Rwanda ikintu bagize n'inguvu gose bashyizemo inguvu ni gisata c'ingenzi aho President yafashe n'ingingo yo kuvuga ati Arsenal tugira tuinvestise mu amafaranga kugira imenyekanisha u Rwanda kandi bajya bakinyi bazoze baratembera u Rwanda kimwe na Paris Saint-Germain. Urabona ubu rero urahavye nk'abazungu baza kuraba u Rwanda biciye muri kujya kuntu bemvese hajya abantu benshi bakakibaza kurana n'ijya parke sinzi ijya parke yitwa Nyungwe. Nyungwe ariko Nyungwe niyo kibira ngaho iwacu nari kwereka ikibira batoye amenaje nka Nyungwe. Uvuye mu Rwanda yitwa Nyungwe ushitse i Burundi yitwa Kibira. Gute twitubura u Rwanda ntirukora ku bihugu ku maraka kumakomeye cyane turetse Kivu nayo urazi ko irimo gaze nyinshi burya si benshi bakonza kuyijamo. Ariko baherutse kubaka ubwato cyo bita bateau de luxe 5 étoiles izo ritembereza abantu muri la Kivu. None kubera iki tuyabaguza tunga bacu kubiki batabikora ivyo nico ni gisata amfete kugira ibintu bigende neza wifokasinga mu kintu kimwe kigaragara ukagishira mu nguvu cyane naho bo kubaka isoko ikomeye mu karere ushobora kubigira bubatse ibitaro bikomeye mu karere nka kujya kwakira turashobora kwakira ingenzi nyinshi bagize ibibuga turashobora kwakira ingenzi nyinshi bagize
n'ishuri rikomeye mu karere nka kujya kwa Isikamu, urabona Isikamu yuko yakira intuze n'ingenzi. Icyo cyose bazoza bagira kiza kizana ingenzi mu gihugu. Rero ingenzi ziza mu mico itandukanye kandi bakaca borohereza no kubaka ibintu vy'amabarabara neza n'isuku cyane. Kandi mpamagarira abarundi twege kubahiriza ibintu rusange, ibintu vya public, kuko nk'umuntu w'ingenzi aje agasanga nk'ipoto zirashinze amapano sorere yose fye bari ivye bashobora ati igihugu FNL mabo bose ngira bafise ibibazo. Mugabo ngira ni kwera kahise twaciye musanga ari ibibazo twagiye turahura, nico gituma imeze uko, kuko image y'igihugu ihera kuri aeroport. Nihera nta handi hantu hagira uzoguhenda. Kumbere no mpamvu muri mirware bari kubarubaka amazu meza. Yes, ukungene bakigwa bajya babakira muri aeroport, ukungene aeroport yifashe, ukungene amabarabara basohotse, ukungene babona amazu, niyo image y'igihugu. Twamagara kwanza nuko leta yogira amanagement hajya mu mabarabara y'igihugu uvuye kuri aeroport. Hagira neza, hari abantu bakunze kuza bariko bararihira ivyatsi vy'inka ugasanga bariko barabishira ku barabara, hakaza nk'umudiplomate haci ugasanga nuko abantu badandaza ivyamwa kuri aeroport bajya aho bita ku vyamwa, ifuke bahubaka neza, inzu nziza, ivyamwa ntibigume byakigwa n'izuba, ibyo byose baradukota. Ro muri tourisme ako kose baragaharura. Abantu kungene bambaye ugasanga mu gisagara umuntu nta n'ibirato yambaye, kumbere yambaye nk'isandari. Iyo isandari ni sawa. Uyu ugasanga yambaye kandambiri, indara ikandambiri nizo muri douche, sizo gutwara ahantu nko mu gisagara haca abantu benshi, ahura abantu benshi. Bijya iyo politike Kagame son excellence w'u Rwanda yarayikoze, abantu bakamugwanya ngo areka arahondera gateka kazina muntu, ariko no bijya bikoze kubera abona yuko gisata cy'ingenzi abantu baje mu gihugu babone yuko abantu bakeye basa neza. Kandi twijukire no gukora pana kuremera igaragose. Tugiye kuraba mu karere abantu badakora kusanga abarundi no badakora cyane. Barundi urusanga avuga ati akora amasaha 3 andi masaha 8 yamare mu kabare, gatasa 9 z'ijoro yavuye ku kazi nka saa 6 cyangwa saa 8, agatonda mu gitondo afise imifuke myinshi. Mugabo ni wao nibo usanga ariko aravuga ngo u Rwanda ruteye imbere. Rwanda gutera imbere ni kwera gukora, kandi gisata cy'ingenzi naco kirahamagarira umuntu wese gukora ahari kugira gwize ivyerekana yuko igihugu cyogendego. Yego tuvuge ku kijanye n'amasite touristique hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi yuko nayo arafise udusembwa. Ugiye kuraba na son excellence nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, amasite yari yagendeye mu miseze ari mu karuhuko, benshi baramutwenze bamuvuga ubutarika, ariko bijya n'ibintu bikomeye cyane gose ku gihugu, kuko ujya n'umuntu akomeye cyane mu gihugu kandi ni waserukira abarundi bose. Rero mu gihe ayagenda ajya amasite abari karerekana akaranga ku Burundi. Rero ugiye kuraba yaragize icyo bivuze ko ugasanga nk'umuntu ajeje kugida ingenzi ntabyazi, ugasanga icyo gisata ntacyo yize, ugasanga iyo site wisitse ko na hantu uvuga yuko ugiye kunezererwa, ariko nta hantu ho kuruhukira dufate wicare, nta toilette hari, nta nahantu uvuga ati ndaza gufata agacupa cyangwa gufata agafanta cyangwa ukeneye akabrochette ntaho. Rero naho hantu igihugu kirakwiye gushiramo ingufu cyane gose, cyangwa abagwiza tunga bagashiramo ingufu bakamenaje mu masite kugira ngo umuntu agiye kuraba, agiye kuhatembera, agiye kuhanezererwa vy'ukura, bagiye kunezererwa ntabagiye guhigisha. Kuko je namaze kugendera amasite touristique atari make, dufate nkijya yo mu Rutana aho bita kuri Chite do Mwishanga, uhashitse na hantu habereye cyane, ariko nta mazu uvuga ati yo kunezererwamo hari, ntabwo ukeneye gufungura nta huronka, toilette ugiye kuraba nizakera, urumva cyo usanga ari ibintu bitari byiza cyane. Rero icyo gisata leta irakwiye kuraba swate yambi gishiramwo abagwiza tunga bigenga, cyangwa leta igashiramo mitahe, kubera aho hantu umuntu hashitse ahanezererwa cyane, kandi abantu bahakora baba ari abantu babyize bambaye amatini y'ukuri. Urabona haro n'ibindi bintu biriko biraza, usanga ubu hariho abantu bariko baravuga yuko bariko barakora
muri ico gisata bajeje gutembereza ingenzi hari ababishoboye hari n'abandi uca usanga umenga gusa bakeneye kugira ibintu vyo kugira bamenyekane yuko batembereza ingenzi ariko atavyo bazi igiye kuraba ku ma internet hariho nk'iyo bita bujatoise ijya narabonye hari ivyo bakoze mu misezo bariko barakora batembereza ingenzi mugabo ugasanga imodoka bafite ntizijanye na tourisme ifoke bagura imodoka zijanye n'abakira rugendo imodoka umuntu aba arimwo ni za modoka ziba zikomeye zimeze neza apana imodoka iyo ariyo yose ivyo navyo nyene leta irakwiye kubiraba kugira ngo ntihagire umuntu yinjira mu ico gisata agenda gusa avuga ngo amenyekane cyangwa akeneye kuronka inyungu ziyo gusa atariko aratuma ico gisata kimenyekana ku rwego rushimishije nivyo navyo nyene kubikurikirana kugira ngo ibintu bigende neza ego murakoze. Ego kumbure rero mu gusoza kino kiganiro cacu wavuze byinshi ntambamye ivyo kogwa kugira ngo kino gisata c'ingenzi hano mu Burundi gishobore gutera imbere hambavu y'ivyo hari n'ibindi bavuga ati kwamamaza publicité urabona kubijanye na publicité mu Burundi ho kogwa iki na cane cane kubimenyesha makuru. Murakoze cyane ku kijanye na publicité kumenyesha makuru muri igihugu cyacu cy'u Burundi biratugora cyane kandi biracyatugoye kuko ntituraba civilize ku buryo yuko umuntu akubwiye ati turi muri business bumva ko ari business ibintu byose tubifata légère tubifata yuko nibisanzwe kandi tukabishiramo na politique ni nziza mugabo politique mbi ugasanga ngo Jesse no korana na Moses Jesse no korana na Papi cyangwa Jesse no korana naka ivyo navyo urumva ntaho bitugeze ibimenyesha makuru kugira bishike ku ntambwe harabaho concurrence mu rudandazo cyangwa mu bintu byose iremewe ariko concurrence ntibiyo guhezanyayo imwe gushaka naka ntatera intambwe yakubaza kana atimeze gute ugasanga hari umuntu afana ibintu Moses birabizi hari umuntu mubagiye ati none hagiye bigende gute nakubwire bijya bintu akabifana ne hagiye ngo bafanye ubuntu wapi ifuke icuzi ugisangiza uwundi inzira waciyemo uhere ku wundi kuko we ntuzobaho avi nta contrafise yo kuba kwisi umyaka yose ni wataha ujya wasige ijya message ati hagemeze kumenduka azoyitanga ku wundi nuko iterambere teregira mugabo usanga umuntu nka mu gihugu cyacu bivangira nibazo twaciyemo umuntu ari nyegezamwe ibintu yaba publicité rero publicité nuko naho nyene usanga iragoye cyane iragoye kubera ibimenyesha makuru birakwiye kumenya yuko gukora publicité kwamamaza ikintu kiza ni inyungu ku gihugu ni inyungu twese no ku rwego mpuzamakungu ivyo rero kumenyesha makuru twavuga yuko byoraba kungene kuri publicité ntibashiramo politique mbi bashira politique nziza kandi ituma bose bashikirwa kuko ico twavuga ibimenyesha makuru kuko hatariho ibimenyesha makuru tourisme niyo tera imbere ibi byose ubona bigenda bitera imbere bigirante ni kwera ibimenyesha makuru kandi tumenyere no kuvuga neza igihugu cyacu kuko jewe mubabarire ngusozera novuga yuko sinagize amahirwe yo kwivuriwa muri gino gihugu cyacu cy'u Burundi eka navuyeyo nkiri muto ngaruka nkuze navuye mu myaka 90 ngaruka mu myaka 2011 12 mugabo ndaraba uhuye n'umurundi hanze ntakwibwira ko ari umurundi umengo bimuteye isoni ariko uzura mu Kongomana hari ebana n'ururimi aravuga uramumenya uzura mu Nyarwanda hari ntiyinyegeza uzura mu Mugande nuko mu Kenya nuko mugabo usanga uburundi umurundi hari akeneye kwinyegeza akeneye gukora ibintu sinzi mba niyo mico nayo nyene kwiye kuzirahinduka tuvuga neza igihugu kuko nubwo twatubona igihugu gifise ibibazo mari kizogeraho kiba neza kuko nta wamye mu bibazo kandi nta wifuza ibibazo ego igihugu gufite ibibazo niki mugabo ibijanye na tourisme nitubishiremo politique y'ingorane iki twe usanga ama image yose berekana no kwerekana abarundi bameze nabi bashonje iki byese byiza none mu touriste azoza ahantu abantu bari mu gupfa aje gukora iki nico naco nyene tuze turakira nuko rero reka tubashimire cyane kuba mwashoboye kutwitaba twizera yuko n'ikindi gihe nitwabatumako muzoshobora kwitaba kamo kacu kumbura akajambo kanyuma kuba dukurikira abakunzi b'imbonesha kure ya PITV.
ego by'ukuri nanjye ndakengurutse cyane kubona mwanyumvire ko mukantumira mbo icyo novuga canke no hereza ko nuko twese aho turi umurundi kazi ari muri Etazini ari ahariho hose amenye yuko igihugu ciwe kimuzeye ko vyinshi kuko naho buri burayi uguma witwa umurundi. Rero icyo nobabwira nk'imbonesha kure PITV twishimire cyane kubona yuko iha ijambo wese aba akeneye kushikiriza icyumviro kubijanye n'igihugu canke yitaba amanama igihugu kiba cyatumye ko canke ifasha uwo wese kumenyekanisha icyo akora. Ivyo no bibashimira cyane. Hanyuma ndabashimiye cyane abanwanyi ba PITV kubandanya mushigikira PITV no kubandanya muyikurikirana, kandi muri kino kiganiro dukoze muze kugira icyo mukivuze ko icyo bita commentaire canke mukinegure canke ari impanuro mutanga muzitange kugira ngo ibintu bibandaye bigenda neza. Ndabashimiye cyane bwana Moses. Nuko rero bakunzi ba PITV, aha niho turangirije kino kiganiro cyacu. Twari kumwe na Alexander kubwayo yize ibijanye n'igisata c'ingenzi, akaba asanzwe kandi ari n'umuyobozi mukuru aserukira imbere y'amategeko imbonesha kure Peace International TV. Nanje mwari kumwe na Moyize Ndayiragije alias Moses Angelo. Tunamushimire cyane umuhinga mu gufata amasanamu Papi Text. Mugire subscribe, like na share kuri kino kiganiro naho butaha.